Navukiye Mwaro. Uri umunyamwaro. Akabonye kakantu k'amafaranga kawa musi. Yego kweri gusa barababeshera we sikumeze. Yewe. Ya barababeshera. Niyo motivation yonyene ituma mva mu gitanzo amafaranga. Urakunda amahera ku rwego? Yego. Kubera iki gukunda amahera umukobwa akunda amahera wonya ngo burya biramugora burya no mu rugo burya biba ari bibi. Umukobwa akunda amafaranga. Amafaranga ndayakunda bana. Hubi. Igihe bus yari 250, akayeri ka makeyi. Akayeri wankukiyeri ku myaka 13 gani. Nibiyeri n'ivy'iwanyu, ko ari ivy'iwacu. Ariko no ku myaka 13 warankukiyeri ku myaka 15. Nunda sico kintu ca mbere gitanga ikori mu Burundi. No way. Twubasuzugura gute? Nenka wowe ubutunzi miliyoni 40. Ubutunzi miliyoni 500 muri yaridi wawe. Umugabo akuzanira ofa gani. Hewe abantu bacabaza kumva ngo ndi feministe. Moi je suis pas féministe. Mugabo mwebwe nako kantu mukunda ngo mudushireko pressure. Nasohotse wampaye 20,000 yo gusohoka. Ucumbwira ngo 18 ndakubone muhira. None? Wewe 18 wayitasha. Cende umugabo. Mugabo Monia, c'est une femme d'affaires. Linoji, c'est un homme d'affaires. N'abantu bataji Bujumbura gufinata. Bose bari mu kazi. Sivyo? Bose bari mu kazi. Yego. Ico wamenya coco nuko urabona wowe Linoji abuza Monia gusohoka. Arinza sohoka. Vyarakabanutse ukampere Monia n'ugumye asohoka. Indege zarere gusohoka ni femme d'affaires. We umuntu amaze kugeza ku bintu ari kuri stade yo kuba afise ihinguriro ryiwe. Ingorane dufise twebwe abafana nukutamubona mu busutwa. Tumubona mu busutwa, abantu bose tutabonye mu busutwa. Onye commentaire ku mugore wa Bface. Yaraje hajya abantu bose barabura ahantu bamuzi. Ubu rero abantu ariko bavuga ibintu bidashobotse ngo byo muri internet. Turababujije ngo Linoji ntari kuri level ya Monia Fleur kuko Monia Fleur n'umuntu bari bazi mademoiselle wa Malere Turu aje Dubai kubera n'umumanuka wacu n'umunyabutanyerera. None abantu bavuye ruguru nta numwe yuri indege none ubaze yuko iyo Farias ataji Buraya ataba ari Cedric Bangi. Uko ni mwe muri couple yo ngaha mu Burundi iri imaze igihe kinini menshi bagiranya nka Roriro na Shine Queen. Uravyemeranya? Turemeranya? No. Yeah. Kubera kwa vyaheze na Roriro na Shine Queen. Roriro d'abord na Shani il y avait toujours des hauts et des bas. Kwamye ari urukundo ruvuga. Sivyo? Kwa Monia Fleur na Linoji bavuga kwa maruvuga ijana benshi. Mama ngo Monia Fleur yanduje sida Linoji. Mama Linoji agumagwaragurika kubera Monia Fleur. Reka ndakubwiye difference y'izo mvugo zibiri. Ugwa Roriro na Shani bonyene bariko baravuga. Sivyo? Bariko bateza camunari imodoka, bariko bateza ikingo yagombye kwemeza abantu. Nimba ata muntu numwe yemeje. Kandi Bface nta muntu numwe yemeje. Kuko n'amafoto ari hanze si we yayatanze. N'amafoto ari hanze sijya mukobwa yagiye gusohora amafoto mu nyuma we wahubwo kubera ko abonye Yumi watazi yo mwayakuye. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza mu rose miriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV Sondoka kaze wese uri kadukingana muri Burundi, muri Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu gufu y'abarabu ndavuga mu Manda ndetse na Arabi Saudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mwese ndabaha ikaze. Iyi ni African TV Sondoka kaze wese uri kadukingana uri mushashi kuri chaîne yacu, ndagusaba kugira subscribe kugira kunzi kwaka umuryango munini. Yes, nuko mwana turi kumwe n'umutumire adasanzwe n'imvukira y'Ubujumbura, burya n'imvukira atumuri kaze. Meze gute? Bonjour. Neza sha. Meze neza. Naho meze neza. Ndashima uhoraho n'abantu benshi. Ndashima abantu bakeye imbwa burimo. None kubera iki baki? Abantu bose bashima bigakunda. Yego. Abo ntazi. Ntabutazi, yabuzi nabutazi bose. Oya. Apana abantu bose. Hari nabo nzi ntashima. Harabakugirira neza utabamenye. Harabagusengera utabamenye. Umugabo ntunzwe n'amasengesho ya mama wanje na ya papa wanje. Nkusanga rero n'abahungu bagusengera usanga ari abagabo bagusengera abahungu n'abagabo musengera Imana bahezagire cyane
Muna nabimbwira. Nk'ubariho nk'umuhungu nk'ubu yoca adepoza kandidatire yiwe kubera ko abakobwa mukunda abahungu basenga sivyo? Ndamwisabye muri buno bushuhe nabararindire imvura igwe. Kubera uko duca amafaranga afasha niki? N'amafaranga n'urukundo canke n'umuhungu birajana. Gukundana ngaho uri mu kazi. Gukundana n'ibintu by'imiteto. Bizawe uriteteje ko utari kurakundana na babuja. Bon yaha mugabo urukundo rundimu. Naje rundimu? Kandi rudahari aho rwegamiye. Rundimwo mu mwanya utari w'amasaha y'akazi. Amasaha y'akazi tuba turi by'akazi. Mu kazi mu vyunguka ntabyo byo by'imiteto yo gukundana ngaho. Umugabo yamaze kuva mu vyunguka romantique byahataye. Byahataye romantique cyane. Twenga tura. Ndakwisabye Fanny. Umeze neza karibu kuri African TV uramutse abakunzi bacu sijya mbere ni ya kabiri. Bagoheruka mu vyunguka. Atwe tugoma mu vyunguka. Mu rya gatatu. Ugi ni rya kabiri. Ni rya gatatu. Ego nivyo ndavyibuka. Twarahuye muri lancement ya Tambabik 5e edition. Twarahuye muri kuri Kwa Khaled. Kwa Khaled gufasha abantu musubire gufasha muri Kwa Khaled baje. Ego brother. Mujeyo wa mama barabe muri kijya kiganiro harimo mama hari musaba nimero yiwe. Mufasha abantu. Uno musi rya gatatu rero. Umukayi ni rya gatatu. Yesu uramutse abakunzi bacu kumurusanga abantu bakunze hari abagenzi bawe. Abantu bo muri African TV ndabaramukije mwese murakomeye. Sama yanyipanze gute? Sama canke iki mve shango sama. Ikijyanyo ni panze. Ikinyabuna. Hewe iki tukiri abana hari ibintu bya grave byadushikira. Na j'ai trop pas envie yuko byose kunshikira kugwara amaga. Kugwara amaga. Ariko umuntu yagwaye Fanny. Naragwaye cyane. No kumunwa. Yego cyane. Fo. Jemba numva bijya bintu yaba byose nkabisubira kubikreya. Uri bikingene byababaza wowe. Ya nubu birahari amagara hari. Oya, niyo nduje ruguru nta hantu namuntu bagifise amaga. Oya ngira ngo bagiye mu rushana. Nayo muci nk'iki gihe ruguru amagayo amagayo cabura gute ngaho abantu bagira amaga bari Bujumbura nyezwe ruguru. Mukuru umuntu afise azoba afise amaga ashobora kumubona aje kuza jewe vraiment je birakuryohera kuko ndumva umenga ndakeneye gusubira kubibona hari kubwishimire kandi bagutuke muri kurishima urumva urabona enfance yacu isa na enfance y'abana bo ngaha bari mu miteto bari muri bye bye ngo na kuku yego kabisa muri deshanime natwe turi mu ishamba tukaba turi gukina ku ibindi kurira ibiti gukina horo warasiyemo Tarzan cyane n'imvune ngaha turazifise twari turi gukina horo nico gituma ubona yuko abantu bijya generation yacu usanga dukunda no gusohoka dukunde guhura mukunda ibirori oya si ibirori aha ni guciringa mu kirundi ni gute oya ni gusangira kuko ikirori ni nka kujyanye magutumye mu kirori ukaca ugenda ntugaruke mugabo gusangira usanga nk'ubunye murahura non seulement murahura mu bibi no vyiza mugabo n'amaaffaire ugasanga turakinye muno ko abantu bari generation yacu beaucoup plus ari bo bantu usanga bakorana utuntu abantu bose bamubona bagendana muri bo harimwo mu mécanicien harimwo n'umushoferi harimwo n'umuganga harimwo n'umuki bo nico bahurijeko puisque nibaza ko generation y'inyuma yacu iriko irahomba kandi na generation y'imbere yacu itahomvye na generation y'imbere yacu niba abavyeyi bacu barazinanye bagenderanire mu mamanza bagira iki ngabo notre generation usanga turi abantu n'amakosa tuyakorera hamwe si vyiza gusa bihura n'amakosa ayahe makosa kuri ibintu turaza kubijamo ntaco muganyo nyezina yes itu Ariela ndembega Aniela inde gikirundi agahimbari wakuriye he wavukiye navukiye Mwaro uri umunyamwaro akabonye kakantu k'amafaranga kawa musi yego kwera gusa barababeshera we si kumeze yewe barababeshera niyo motivation yonyine ituma mva mu gitanzi amafaranga urakunda amahera ku rwego yego
kubera iki gukunda amahera n'umukobwa umukobwa akunda amahera wowe ngo burya biramugora burya no mu rugo burya biba ari bibi umukobwa akunda amafaranga amafaranga ndayakunda bana kubi amafaranga atesha ibanga ariko oya ntabanga nota kubera amafaranga mugabo ikintu citwa inoti niyo c'est la seule motivation ituma mva mu nzu mu gatondo kubera iki none kubera nico kigizisi amafaranga ni atanga umunezero amafaranga ni yagukura mu bibazo amafaranga akantu kose umuntu yumvirira amafaranga kandi kubera ko j'aime être trop indépendante donc beho ubuzima bwe wanje uko nyene wumva atakanoti karimwo uri umukobwa w'umunyagisagara ariko nubwo wavukiye imwaro umuntu akuravye abona neza ko urashwashwanutse urabeshe Fanny uretse ko je nakuri imwaro niga ruguru niga na université ya ruguru uza université ya ruguru kubera amanutse Bujumbura ryari naraje hama ndasubira ndagenda kubandaniriza y'amashuri naraje inférieur ndayiga ngaha ca ndaduga muri secondaire ca nigayo na université ca ndagaruka mpejeje université 2015 ca nza nk'umufuko w'amakara atagusubira inyuma kabisa yes muri makubunya amaze kwensanga ngahi Bujumbura kandi uri mu makobwa wo mu gisagara hari utuntu twinshi kumbure ubona kandi uzi ufise ke ama experience d'abord gishika mu gisagara vyarakore kwiadapta nyuma guheza amashure ndavuga nyuma 2015 j'ai eu la chance yuko maze j'ai eu la chance yuko naje nkiri muto quand même urumva kera kuri 13 ans i Bujumbura hama ndamenyera ko ico gihe bus yari 250 akayeri ka makeyi akagero wangu kiyeri ku myaka 13 gani nibiyeri n'ivy'iwanyu ko ari ivy'iwacu ariko no ku myaka 13 wangu kiyeri ku myaka 15 umuntu sico kintu ca mbere gitanga ikori mu Burundi ega ariko umwana no w'imyaka ngiyo n'abandi banyeshuri vrai abanyeshuri ntiyemeye kunywa inzoga abanyeshuri ntiyemeye kunywa inzoga c'est la triste réalité iri mu Burundi ububare budandaza cyane bwunguka buri mwabanje kandi byamyeho ariko kubera kikugendera mu makosa kandi uyazi none turi abana twari tubizi no à cette époque là twari tubizi mugabo n'ubu nivyo bihari abantu bose baratanga inzoga kuba under age kuba moins de 18 ans akavuga ko umwana atangwe kunywa inzoga akiri muto biva bimugira akazoza kabi oa ni si vyiza kuba inzoga n'amakompanyi ari mu inzoga ukiri muto mugabo kubw'amasengesho y'abavyeyi barabivuyemwo bamwe yes muri iyo generation byarakoye kwiadapta d'abord basi mu gisagara nyuma yo guheza ishuri niho ndiko ndavuga naje maze kugaruka 2015 ewe byari bigoye kubera ko 2015 urabizi ko niyo periode ya WhatsApp Bujumbura ego ntari shushu avec WhatsApp hariho ibintu byinshi biko cyo gihe hama mugabo ku buntu bw'Imana umuntu arahaba birakunda uno munsi urahabaye kandi kabisa byarakunze biboneka ko donc uri stable turagerageza yes nivyo nshaka kuzako abakobwa benshi bakunda amafaranga canke birondera amafaranga benshi bavuga ko bidakunda ko bubaka cyane nivyo bibaza ko ari kubera iki si kubera ko bidakunda ko bubaka ahubwo moi je me dis niki abakobwa bemeye gukora bagaronka dukeyi twabo abahungu bo barundi murabatinya kubera ko murakunda une forme de vulnérabilité umuntu abereka murakunda umuntu abasabe murakunda iki ko n'ubundi umugabo akunda umugore amusabe oya en fait si cyo mukunda sinzi cyo abahungu mukunda en fait mu bijanye kuri iyo ntuzi muba murakunda en même temps tubasabe en même temps mukidoga ngo turabasaba ngo yamari ngo mutwita ngo mu gatondo tuba turi Aubert ku mugoroba tukaba turi documentation donc sindacahora neza exactement
abahungu b'abarundi surtout ico bakunda kubera ko umukobwa Kenya baramwanka umukobwa modeste kuko abakobwa bakire i Bujumbura ni bakeya tubiti bari muri classe moyenne bashobora donc ashobora kwijana mu kabare akisohokana ashobora kwigurira igitoro kwiyambika kwisohokana Jean ko nyene nabone yibeshejeho nawo mukamutinya turabatinya yes ugabo n'umukobwa aza kukubwira ngo ndihira inzu ukamutinya none mukundiki Be mukundiki bahungu mutubwire mukundiki bon igituma batinya umukobwa afite amafaranga nuko bavuga ko umukobwa afite amahera ategerezwa gusuzugura umugabo no way twubasuzugura gute nenka wowe ubutunzi miliyoni 20 ubutunzi miliyoni 500 muri yaridi wawe umugabo akuzanira ofa gani hewe abantu bacabaza kumva ngo ndi feministe moi je suis pas féministe mugabo mwebwe nako kantu mukunda ngo mudushireko pressure nasohotse wampaye 20 yo gusohoka ucumbwira ngo 18 ndakubone muhira none wewe 18 wayitasha cende umugabo none n'umugabo tegeza kundana n'umugore gute aho batanganira ni he ico ukora ntakora n'igiki ni vyinshi tanga uturorero ikintu métier imwe umugabo akora umugore adashobora gukora ariko mu bisanzwe no kubunyangira ngo nyine muri ko murashaka kungana n'abagabo ariko mu bisanzwe siko bimeze umugabo ntabwiriza gutara rimwe n'umugore umugore n'umuzezi gwanzo abwiriza gushika muri hakirikare kubera iki ubu jewe nawe dufate wewe uri muri entertainment umufise umugore w'umuganga wocureka gutakura abana ngo nukubera kandi ari kwijama oya ivyo nizo mwumvikanye nivyo mugabo uko biri kose je nakubwiye ko ntari umufeministe sivyo umuntu aramenya ama responsabilité siniko ndashigikira uwo mugore yotaha tous les jours à 2h du matin kandi azi ko muhira il y a d'autres responsabilités kuko n'abatari mariés baba bafite d'autres responsabilités à la maison sivyo ukibagira d'autres responsabilités ziwawe zo muhira izo ni responsabilité même la Bible iravuga kuri famille genre abari marié iravuga no kubaha nk'abavyeyi abo muvugana ibintu nk'ivyo ugasanga izo responsabilité wazihebye mugabo tant que wewe uvuga uti jewe vendredi imwe mu kwezi nzosohoka mu mahera naciye hama naho nakesha moi je m'en fous wakesheje ukabuzi yuko nta mubebe uri kuronsa uwo mwanya mugabo ibintu vyo muhira byose wasize ubisetinze meze neza nta na kimwe bitwara umudamu aja mu kabare aja muri boîte akararayo canke kiri no motive ngo nuko umwana ngo ari safe motive ngo nuko umwana afite byose okay kanda guha shwa zibiri sivyo yego dufate umumama akora akazi kiwe umudandaza quelque part giye muri yakoze urudandaza rwiwe akunguka hama akavuga ati jewe à la fin de la semaine ndagiye gusohoka mu mahera makeyi abana mugabo nasize nabaguriye byose naravye ko bakoze ama devoir de la semaine naravye ko bafunguye ibintu byose se organiser muhira no mu bindi mu Burundi kukurazi ko muhira c'est pas ce se résume pas seulement kuri famille mugabo no mu bindi bintu nk'abavyeyi kote y'umugabo n'umugabo byose urabibonye ko setinze hamugasohoka ugakesha n'umugabo muri kumwe n'umugabo n'abantu babiri ubwira umwe muri abo bantu bameze neza n'umugabo ahembwa 300 000 muri izo prénom ahembwa salaire X hama muri iyo salaire X yagiye ngo nukubera ko ari umugabo arariye mu kabare brochette ariyongeye ya kabiri aranyoye inzoga 2-3 aciye ataha abana barari intore wohitamwo yo
bon umugore yagera akorera amafaranga yiwe byose arabisetinga muhira biramera neza hama arasohoka mu yasigaye arakesheje n'umugabo atashe 21h mugabo yariye brochette zibiri mu kabare aranwa n'inzoga zitatu ntiyanexage uwo mugabo ni wabagabo uvuga ngo ari sérieux mugabo abana muhira barari intore ubugari bon muri wewe ninda afise ukuri il est vrai uwo mugabo nta reza afise nta kuri arimo mugabo ariko nujya wa mbere w'umugore nta reza afise kuko nta mugore yirara aje mu bubare gute mu mico y'ikirundi nta mugore aja mu bubare muhari yahanze mu bubare imico y'ikirundi yo kuri epoque ariko imico y'ikirundi ntijana ama epoque ni imico y'ikirundi ibihe vyose nubwo muba muyitwitura oya fuko j'imico quand abantu b'imico n'akaranga vraiment munyumve neza ndabakunda cyane yego mugabo hariho imico udashobora kumbwira ngo imico y'ikirundi ifo aussi kwishira kuri epoque sivyo ko nakubwiye nawe turiko turaganira ubu twavuze epoque avant WhatsApp na epoque avec WhatsApp même no muri WhatsApp vyarahindutse turafise epoque ya Itel na Tecno na epoque ya Samsung na iPhone ivyo bintu n'ibintu byose bigenda birahindura imibereho y'abantu uko nyene meze iyo epoque rero kuravuga y'abarundi badasohoka y'abarundi kazi badasohoka sindayizi sinzi reference yayo iri kuravuga kuko ni kuvuga kuri reference avant 90 sinaye bwavuka nashoboye kuvuga ko sinari ndahari ariko bon malgré tout abavuka no musi nagira bashimikira ku mico n'akaranga y'u Burundi sindavyanse ni gufata ibintu byiza biri mu karanga n'imico tukabikuramwo tukavyimukana hama non plus les réalités z'ubu zihari kuko naho tuzozishira ubunye uvuze ngo umwana wawe ngo jewe ngugenda ndamubwire ngo ngo umwana wanje ngo ntakora ku telefone ukacugenda ku kazi ukirirwa ndi sûr na wewe Franiki wavuye mpira mu gatondo bientôt sama iraje tubasige muhira bonyene bavuye no kwishuri asigaranye n'umukozi afise iyo telefone none zo bamwankiye ko ataja ku telefone gute parce que ihari il faut gufata ivyo bintu ibintu vyaje ntaho tuzobihungira hama tubirabe the good way twogendana navyo apana kuvuga ngo categoriquement je ibintu navyo njamwe umugore aja mu kabari aja muri boîte agataha amasaha yari yose nubwo biba yatunganije ibikorwa vyo mu nzu hamwe n'ujya mugore wo mu rugo batandukaniye he haraho bahuriyeho umugore wo mu rugo atubaha inabukwe umugore wo mu rugo yirirwa kuri novela niwo dufise ibujumbura benshi avyuka le matin akaca television akaja kuri novela atunza abakozi babiri ngora ataja kukaza atunza abakozi babiri sindamutahura ariko mumbwira ngo no mu rugo n'umugore yagiye gupambana ku gataro kiwe hajya akaza agasumira umuryango agafasha n'umugabo wiwe gusumira umuryango agaca agenda hama akavuga ati jewe quand même faut que je pense à moi aussi nuja kupansa mu kabari hafi mpamahoro none ubuze mpamahoro agasanganya n'akabari akarez moi je préfère uwo muntu waja mu kabari hama akaba yitayeho ibindi zindi shingano ke uwo muntu aguma muhira tout le temps atari mwishingano en fait ibintu abantu bari mu kabare bose si babi kandi bose si beza bari mu kabare umugabo we yasigiye ration akayacomokana kuyana turafise abari mu kabare bariko bajyabo ayo baciye abo n'abantu babiri batandukanye turafise abantu bari muhira umuntu ari muhira ariko arapambana akavuga ati nubwo reka mbe femme au foyer vya vrai je vais m'occuper y'ivyo bintu byose biri mu rugo ibiki n'ibiki ndakoresha ama devoir abana ndateka ndakora isuku ndagira iki wari mu kazi mugabo hari undi mugore ari muhira afise umwigisha wa cour afise
umuyaya umuboyi epo dufise abana babiri hama umugabo we ashiramo ibitora zaratsa dotonzo antazaratsohoka hanze mugabo 18 ni mutanga muhira hayo nundi mugore ari muhira mu gatondo azinduka ku karago sasita akazinduka agasubira ku karago ku mugoroba agasubirayo no atazi n'igitanda ko gishashe atazi nuko abana bariye upa epo tarasenga kandi arambaye neza bigera hari ameze neza donc muri chaque situation barahari abeza muri bo twokwigirako n'abandi je sinovuga ngo tubanegure ahubwo tubigira ko kugira tumere nkabo uno munsi inkundo z'iki gihe abenshi barazikritika eske urabona neza yuko inkundo z'iki gihe vyoroshe ko zikomera zikuba kandi ivyo bintu nakubujije ko tubivuga ko byo gukundana kubera parce que jewe byo gukundana twobikuraho ahubwo tukagira entreprise kubera iki gukundana wowe na madamu wawe mama Shamika mukavyita entreprise kubera n'urukundo si entreprise ni ikintu muri abanyamitahe mwese 50-50 murakigwanira kigatera imbere gihomvye mukazohomba muhombera hamwe mugabo ntavya apfuye nopfa sinobaho ntamufise birikibaho none siko bimeze uwo ukunda uramupfira inde ukunda uramupfira wopfira ndaba Mashamika Reka tureke kumuvuga kuko mugenzi wanje bigatuma Mashamika ndabakunda. Oya bono wari wese afite umuntu muri abagenzi banje. Mugabo ndabizi yuko no na Jack yaritanze ku bwarotsa. Yavye ni mu bitabo. Urukundo gukuri rurabaho. Rurabaho. Ndaguhakaro nk'urukundo gukuri hari no musigo muri entertainment gusa benshi baponda. Nk'urukundo rwa Noji na Monia Fleur. Ntumanda ko urukundo abagenzi banje sindabavuga ko yo Monya ndagukumbuye Linoji ndagukumbuye n'abantu turabiranira na statut tuvugana neza barakundana kandi baratesa cyane voilà ariko bakundana kubera iki business y'umuziki no barakundana est vrai mugabo Monya c'est une femme d'affaires Linoji c'est un homme d'affaires n'abantu bataji bujumbura gufinata bose bari mu kazi sivyo bose bari mu kazi yego ico wamenya coco nuko urabona wowe Linoji abuza Monya gusohoka arinze asohoka vyarakabanutse ubwampere Monya n'uzumye asohoka indege zarere gusohoka ari femme d'affaires we umuntu amaze kugeza ku bintu ari kuri stade yo kuba afise ihinguriro ryiwe buba update Monya ndagusabye unyeguru kubabwira ibintu byiza ukora tournesol zawe nkusa nkwari ibintu byinshi mwubakora tuba tuzi ari mu femme d'affaires ari muri ivyo bintu ari ngaho afite entreprise ibikira akoresha abakozi ari mu byunguka ari mu mafaranga noneho cuguma umubona kuri ntunze baba jeune benshi tubona hajya anye aza kagura cocktail ka 25000 akaca karara ku joro ryose arindiriye yuko ngo yasohotse gusa yifotoje yes okay ariko urukundo rwabo none nyubona ari mu bantu baniganira ngo ntunge ngo iPhone ngo machin no nafite 17 yanayerekanye nuko yayakoreye abenshi barajija mahera akorera nawe benshi barayajija ariko bavuga ati amafaranga twe ntayo tubona neza ibihogwanye basha ndabasuhuje umuntu avuga ngo Monya Fleur ntazi cyakora ndagushuhuje parce que ariko barafise raison none mu artiste babwirizwa kubona ibintu akora nibashaka bakora iki Monya nasohora indirimbo ziryoshe yego cyane ziryoshe cyane yego ku mwanya wiwe asonto kuri ntuze yiwe Monya ntitumubona mu biteramo tuzomubona mu twenzi mu festival yego ntahari Monya ntitumubona ahubwo ingorane dufise twebwe abafana nukutamubona mu busutwa tumubona mu busutwa abantu bose tutabonye mu busutwa onye commentaire ku mugore wa Bface yaraje hajya abantu bose barabura ahantu bamuzi ubu rero abantu ariko bavuga ibintu bidashobotse ngo byo muri internet turababujije abantu mutariko murabona mu busutwa mwibaza ngo bari mu busutwa oya ntari mu busutwa bari mu kazi bariko barakora nabivuga nta rezo bafise
nta raison n'intoyi. Cheval aramutse. Yo rekana na cheval na simbizi ntubanteranyeko. Oya manzi ureke gatonya reka ndahatibe gatonya. Cheval numwe mu bantu yapinze urukundo cyane rwa Rinoji na Monia Fleur. Ni urukundo rumaze hafi imyaka 2 irenga gatonya kandi boneka yuko vuma bamaze kuba stable mu rukundo rwabo. Ariko numwe mu bantu cyane apinga ati Rinoji ariko aribwa. Koko nivyo hagati y'umuhungu n'umukobwa ari ubu bari karabesha wundi. Ndamushuhuje Cheval. Kandi naho mona naho Monia na Rinoji vyoshika bagahebana. Bafata decision yo kuvuga ngo barakundanye. Nta numwe bagishije inama. Baraduhenza ahubwo. Twatuze ngo nibisanzwe ko mbo rukundo cyaro badodobirizamo. Oya. Ntibaduhenze. Bariko barabaho ubuzima bwabo kubera ko dushaka kwinjira mu bintu bidakenewe. Ubu twari dukeneye kumenya tuti Monia azoba ari hehe. Je nk'umufana wa Monia. Nari nkeneye kumenya nti ino ete Monia azoba ari hehe. Aho hantu hose nkaja kumufana. Byo kumenya ngo ariko akundana nande ngo ntariko akundana nande. Kubera iki mu gihe babitwereka batwereka ubufu. Nkeneye kumenya ngo indirimbo yiwe yasohotse na yumvirije ku ma platform ashoboka kugira ngo yunguke nk'umufana. Nari nkeneye kumenya yuko Rinoji muri tour yiwe yo muri Europe azoca hehe na hehe akoranye nande afite indirimbo yihe nshasha yakoranye nande. Peut-être nihe business à part y'umuziki afise niyihe kugira ndamushorere. En point c'est tout. Kubera ko Franiki bajya n'abantu bambaye umubiri ntutwambaye. Wewe Mama Shamika si wa mbere mwakundanye. Urafise abandi mwakundanye mugahebana. Umwe uhari apana bandi hariho twakundanye tugahebana. Abandi twarakundanye n'umwe ni jewe. Franiki twarakundanye nka 2 jours. Hama turahebana. None ivyo bintu byose birakenewe yuko abantu babijemwo babigirete. C'est parce que wewe ufise ubuzima bwawe ngo wabusetiye. Byanse byaranse. Nibo bahamaho niyo byantu barabahamaho. Mugico tuzi barakundanye baraberanye basa neza. Yego basa neza. Nabana bashushe bimereraniye neza. Bose bavuga make. Ariko ngo Rinoji ntari kuri level ya Monia Fleur. Kuko Monia Fleur n'umwe bari bazi Mademoiselle wa Malere Turu aje Dubai kubera n'umumanuka wacu. N'umunyabutanyerera. None abantu bavuye ruguru nta numwe yuri indege. Ubu batangiye kuzurira nibo. Ariko Monia we yagiye. Yego ariko wowe Monia we yagiye agiye muri business zindi tutazi. None ntuze yabagiye kuraba amabarabara yahari ntagiye muri business. Si ibintu birimo agafaranga. Yego. Si ibintu azogarukana. Donc abantu barashira importance ku bintu bitari. Urazije nk'umunye Rinoji agiye hariya. Rinoji agiye hariya mbona ingene Uburundi bwagiye hariya. Exactement. Mbona ingene Amipro wacu dukunda. Big up Amipro. Ari hariya Amipro. Yego. Ariko yabaye bugumeyo nawe. Yabaye bugumeyo. Niyo ni shwa. Aho Franiki wowe wo gujana hariya. Shwa naje wewe uramushigikiye harira amashwa bagize meza. Ndiko ndakubaza. Nta ubi. Je sinkunda kujija umuntu kuri shwa ziwe. Iyo agize shwa imbi mbona jewe ni mbi kuri jewe. Je le juge pas. Ahubwo zimfasha zimbere icigwa yuko ntazozigirako ishwa ntazozigirako ngo ntazokora ivyo yakoze. Yari vyiza navyo bimbere icigwa ko ntayeza gukora vyiza kurusha ivyo yakoze. Joel n'ubu ntaravuga. Joel uramuzi wari avuza muri Minerval. Ego. Uramuzi? Cyo tumuzi muri entertainment ari muri entertainment akiza ari hajya anye ata muntu numwe abantu bose yivugiriza musengera. Nk'abagenzi biye tukagenda gusengera uwo muntu tugiye kumviriza uwo munsi uwo muntu uze yahari. Mugabo bazi Joel wewe Joel abo bafana bazi ni Joel bazi yamaze kuza gakora indirimbo 2-3 ziri kuri Madamu Itamporize ziramenyekana ya ziri kuri hit. Mugabo twe turamuzi nka Joel nk'umwana yirondeza. Ariko rero zamuhaye izo ndirimbo rero zamuha opportunité zo kuja Buraya. None gute indirimbo zaguha opportunité zo kuja Buraya ukatuzihemukira? Sishigikiye ko yagiye ngo ahereyo. Sivyo? Mugabo il a toujours osé. Yarikoze. Ico coco Joel yarikoze.
Abantu baramukoze ariko bon il est vrai inguvu ni ziwe yarikoze as brand yego sivyo yes hama rero iyo brand yiwe nimba yarabonye umenga ati ikangende kuraba ko atakundi kuntu no kwikora ahubwo je cyari kumubaza kuri Joel ko ari kuvuga ati mbega umuziki wacu bigiye kugenda gute kandi umuziki wacu bigiye kugenda gute kandi yarahari awufitiye runini ahubwo abantu bari bakwiye kwibaza bati mbega nta moya yuko yoza akazaraza canka akabirungika ashobora kuba nawe yari ihombeye kubera ko mu bundi abandi ba producteur benshi kandi beza none urafise amakuru ya Joel jewe nuko yagumye iburaya oya uretse ayo yagumye iburaya ntayuzi yagumye dutwengera gusa nigeze avuga ikintu na kimwe muri kuri yabona je nkiyo ndayifata nka ya faze yarahari avuza muri Minevame hama akaza ari brand sho kimwe yani kurahuza ibintu bitari ivyo none ubaze yuko iyo Farious ataji buraya ataba ari Cedric Bank ko Cedric Bank yari afise hit gusumba Farious kuri RTNB tugifise RTNB gusa yari afise indirimbo nyinshi gusumba Farious Farious aragenda nkuko Joel yagiye oya Farious nagiye nkuko Joel yagiye Farious yaciye agumayo kidogo Usuko yagiye ngo arose residence permanente hari yaje ngo byagenze nituzi ngere yagiye mugo ivyo yagiye ko nuko nziko muri entertainment the way yagiyemwo barayivuze ko hamiyo way yagiyemwo yaragize ngo mariage n'umuzungu navyo barabivuga ko kumubivuga ko hama Farious wacu yakoresha ubwenge wewe yatwaye n'umuzungu Farious wacu yaguma Kwari Cedric Bank kuko hit yarayimurusha ico gihe Cedric Bank kwe none se umuririmbyi byagize iki byahombye nuko mugabo oya ntivyahombye arahari murirahira kwirahira kuje Cedric n'ubwenzi wanje urabizi mubwiza ko je na duhora duciri murahurira kuri Facebook yiwe n'sawa ntacu mugabo ni umwe yaragiye uwundi yarasigaye sivyo na Joel yaragiye ugusigara kuyo ko aramuhombeje inde Cedric Bank oya ni shwa yiwe shwa yaramuhombeje rero nitubizi kubera kitwovuga je novuga ko Cedric yahombye ntibonekera amaso yacu Cedric yigaburira mugabo ico novuga yuko ku muziki w'u Burundi Cedric Bank na Farious si bamwe en certain moment Cedric Bank yarasumbya hit Farious hama Farious aragenda hanze aragaruka aguma hari sivyo hama mugabo Cedric nta ndirimba gisohora epo yaragumye ngaho turabafise n'abandi bagiye hanze batasuye gukora indirimbo ni benshi Bati Max Sibyl ndikuvuga kuri generation yacu ba jeune abantu bakera kweri mugabo twe turi kuri generation RTNB yego hakizina zo pendwa igishushe cyane zazipenda aho nimbere zinazopenda nini zeje twe turi kuri odola diso ya gikarema bapole mire baje hajya twara burya twe tuzi bapole maze kuronka decoder burya ko zamani zinazopendwa twe turi kuri gikarema Legende twamyeho rero Freddy kugira uvuga ngo umwana akundusha je ndo muri 2005 novuga ahantu hambere rya mbere twahuriye ndabishaka wawe reka tubandanya ahubwo reka ntebe gatonya kuri rwa rukundo rwa Nogina muri ya Fleur uko ni mwe muri couple yo ngaha mu Burundi iri imaze igihe kinini menshi bagiranye nka Roriro na Shine Queen uravyemeranya turemeranya no kubera quoi vyaheze na Roriro na Shine Queen Roriro d'abord na Shine il y avait toujours des hauts et des bas kwamye ari urukundo ruvuga sivyo kwa Monia Fleur na Noji ruvuga kwa maruvuga ijana benshi mama ngo Monia Fleur yanduje Sinari Noji mama Noji agumagwaragurika kubera Monia Fleur reka ndakubwiye difference y'izo mvugo zibiri ugwa Roriro na Shine bonyene bariko baravuga sivyo mugabo
Monia na Linoji baraho baritekereje bari mu rukundo baguma bahebana bakundana kutabivuga nta kintu nakimuvuga ngo cyahebanye yarabikubwira Linoji urigera umubona yavuze ngo je barigeze gukubitana niho barakubitanye ibidaje barabivuze n'amashimwe muri Maribu ibintu mwumvikanye aba bantu Maribu hari sangara ngo Monia yafuye hakubitana Linoji ibaze vuba mu mudamu korera kubita ivyo bintu n'ibintu abantu mubesha ngaho muje mugaho mukavuga ngo ariko n'ibintu bivugwa basohokera ntari abantu ata foto nta cabaye urafise ifoto yavyo canke waravyumvise gusa navyumvise ku matwi urumva muragenda kuri babantu b'uturive baje ngaho ngo barafise ikintu gishasha agacrea une histoire buzz iyo histoire arayicreye kugira ngo ntate abamuraba telefone y'ugumiduga mugabo ntayihari mugabo kenshi abantu bakreya ayo ma histoire baba barindiriye yuko abo bantu baza kwisigura ko birateye isoni kumva iyo baje kwisigura bica biba inkuru nationale mugabo bariho je nakubwire honestly Linoji na Monia n'abagenzi banje à chaque fois duhuye baba bari abantu ubona yuko urukundo rwabo rufite des bases solides urukundo rege imbere y'abantu abakunzi yobe yageze imbere y'abantu berekana ko bitesa abona muri ko muvuga mwebwe muhurira kuri stage muhurira aho hanze no muhira no mu quartier bon peut-être n'ahandi jewe turahura basohotse bisanzwe turahura bari mu yandi ma business turahura mu buzima busanzwe ndakwemeje yuko Monia na Linoji bakundana vya vrai gushika iyi saha tuvugana barakundana kandi neza cyane kubera iki benshi batizera inkundo zo muri entertainment kure ko benshi mwaje muje ku fakinga voilà meshe vare y'amavuga rero ku ba artiste nivyo benshi barafakinga ubuzima baratubesha babaye ubuzima atari ubwabo abastar mu Bujumbura reka mo sabastar bonyene ni Bujumbura abantu bose bitwa ngo muri ngo barashusha bari kuri réseaux sociaux surtout abantu shabaye bari kuri réseaux sociaux barafakinga ubuzima usohokera hehe iyo wasohotse yewe amuvayo nuko bato bitubwira abantu nka Maribu Arena Crystal Boto dusokera kiri garden ariko yes ndahibutse kiri garden yes ntozeye no urabona abantu benshi bari ngahamwe bagira bose uzobasanga bariko baranwa abantu bajya aho hantu tuvuze muri Coco Brasseur entre temps hariho ibintu bishushe vuba Coco Brasseur bazaniye Coco Brasseur big up yo muri Coco Brasseur bakurisha pourtant amaplan yarazingutse nibandisha cyahiyo ndakubwira ahantu heza none je iziko nkunda indya bakunda kurya kabisa ari muri Coco ndabaramukije muteka neza nabijya biyeri byanyu biraryoshe mukama wanje bajya abantu rero uramaze kubona abantu baba bari bangahe bariko barafungura niyo wahasohokera n'abantu bariyo ni bangahe bariko barifotoza gufekinga ariko ku bantu bamwe si biba vyiza buri kugira ngo bice bikurihira inzu kugira ngo kange adversaire wa he uri kugwana nande ko muri uno buzima uwo tugwana nawe ari wewe wenyene ugwana na wewe n'ivyi wawe parce que je niyo naza Franike nkaza iwawe prénom ni période ya mariage aba mariage bose ukagenda muri Range Rover kizokubuza yuko ubure ya wani bukeye Epo abantu twaje muri mariage yiwawe ukwiye ko benshi tutaza tunanabishaka twaje kubera ko aba oncle bacu batubone twaje kugira abakoreje batubone twaje kubera ko ndisu yuko ni Nour yagize mariage kandi Franike arabizi ko je na Nour turabagenzi nje kugira ngo ncishe muri kamera gusa cyane comoka nibyo abo bantu twitayeho niyo modoka wagiyemo ntitwayibonye niyo koti wambaye ntitwayibonye nayo ma video yawe nta nuzoya gusaba uzoyashira kuri statut duce ko turengana ukaca uja kuri wani wakose imodoka ya 3 millions 4 millions sivyo
uri kugwana nande none je no gutwenga ngugiye muri bus ufise 20 millions kuri konti mugabo umunsi nasanze wafashe taxi bagufashe ngaho bakubanye waruzi ngo waharuye nabi muri rimikashe ngo ufise ko 10000 kumbe ufise 7000 no ufise nka 10200 urazi ko hariho agasisa baca bagukatukuye akanga kuva ko 10000 yose yo ni nkuru yo ni nkuru zoyigira inkuru ikomeye gufekinga rero nta buzima nta numwe muri ko muragwana baho ubuzima wowe nyene bwawe ikansozere kuri kano kwa nyene still muri entertainment Chevale mu ndwi iheze hari amajambo yavuze kuri Bface on the floor ajanye n'ingene yateye ivi muri Jendi Bad Boy nka Bface on the floor rap yuda rap command agafukamira umukobwa kubgawe nishusho imeze gute akatera aswe indirimbo nziza Bface on the floor na Ibra why boy nziza Bface ndakora mukije cyane ngenzi wanje yego yo waramubonye mu mukozi ego yambaye neza cyane cyane kiyo kiri hajya abantu ngaha namwe n'umubushe ngaho nya ngo wabishe mukura ngo agira iki nyene umuha amahoro ko ani na wewe Legend arafukama none niko ndakubaza ntikunwa energy ntikunwa energy nopfa narayikojeje jewe naho yingurira ntayonwa abakobwa ngo ntibakunda energy nibyo nopfa narayikojeje naho yica sishobora mugabo Bface kudufaranga twiwe nimba ataruko yaguranye mugabo tukaba twiwiwe nyene aragiye arambaye neza arafashe yo icana nka kijya aragitereye n'ubuzima bwiwe aho bizobera inkuru ni ryari ni gihe twoza twumva nka wa wundi bariko bateza camunari imodoka bariko bateza ikingo yagombye kwemeza abantu nimba ata muntu numwe yemeje kandi Bface nta muntu numwe yemeje kuko n'amafoto ari hanze siwe yayatanze n'amafoto ari hanze sijya mukobwa yayatanze yagiye gusohora amafoto mu nyuma we wahubwo kubera ko bonye yumi watazi yo mwayakuye wewe yibereyeho ubuzima bwiwe Rafa Pase mwamutwenga ngo yagiye Australia ngo aragaruka ubunya muko mutwenga Joel ngo yagiye aherayo none abarundi mukundika Chamucha wanyere ko dukunda iki bro Bface yagiye Australia ngo braza ugarutse kubera iki Joel arigiriye arigumiyeyo ngo bateye induru abarundi finali maturagoye nakino kimwe mukunda mugabo babandanye bakora ndateye intege abarinzi bose b'abarundi bamwe mubandanye mukora abandi mureka gukora kubera ko muri stress irahi Bujumbura tubuze ico tuvuga twosara n'abadukurikira nabuze ko bateramira ku bintu vyiza stress zoba vyiza mu biduhemo cyane nibibi mu bibemo mwaduha indirimbo dramatic yita telefone kandi ari mu muziki ndakuvuze bon abashimanya muke agiye rondera manager rondera ja kwa Nuhu basi ngo sinzi ko Birimani Boy si Nuhu inyuma ya kamera ndiko vuga ni Nuhu wa Nuru muri Birimani Boy Nuru Victor Nuru Modo nuje basi azara kwitaba telefone kuko ari mu byunguka Nuru ya mwana aritaba itelefone yego ari update indirimbo Dimeshi basohoye Madiba da Classic yasohoye indirimbo nziza ego hari abandi bana batesa ngaha bande bari mu bintu by'amafaranga bari mu bintu byo gukora indirimbo zasaze amagaba bakoze festival nziza umukozo dufise n'amasho rero yo muri no sama teye ubwoba mugende mu faking ngaho mugende mu faking ngaho aba artiste benshi bari buraya kiri ari buraya Double J gumasoye indirimbo na Mona Warda oya tuvuge kuri kiri ku gatoto kiri ku muramwana ujya mwana teye ubwoba muri ngaho murasamya miko murarenza induru miko murarenza induru afise award zingahe muri simwa afise contrat zingahe muri simwa nyinshi cyane ava kwa nakabwira kimutera induru mutera ku induru ntiyakoze indirimbo igatwara imodoka zibiri wewe waruri wari gukora iki kutari mu byunguka umwana asigaye agenda iburaya nk'ukumenga agiye afata bus ingene kuva Ingozi ni Bujumbura vyamugoye ariko ubu kuva Bujumbura ni buraya biroroshe umwana yitwa Kiriku mwandikire 24 hours umubure wo mubura hehe
ari mu vyunguka aba hararaze vyarimwe nta kugara ibiteramo byose umuhamagaye abirimwo wowe akubwiye ati iyi tariki gushika ni yose irahari ubu bari professionnel cyane satbi abantu bose mwaragenda muvuga ngo ari ngaho ntagira indero ntatukana niwe muntu wa mbere mwandikira isayo yose umubwira ikintu kishinze amafaranga aba hari ivyo yanga n'ubwo busutwa bwanyu insako Famba na Vishu yo le musini mardi ikiganiro bazokibona mwagiye tugiye muri anniversaire ya Vishu Love Mukai umwana Vishu akora tous les jours atanabona akora misi yose ari haya ngaho ari mu mafaranga naye abantu ngaho onye muri ngaho muriko murasohoka mu nwiki iki ntimumbaze rero les jeunes mutamba tubahamagarire muze gutsindira imiliyoni 10 na Assurance Bic ufata mix y'indirimbo ndundi mix y'indirimbo ndundi no kuvuga ni indirimbo zitatu kuduga wateranije ugakora mix itarenza 1 minute ukayirungika kuri 67 50 14 19 76 50 14 19 ukayirungika uri kuratamba kuri izo ndirimbo mu ndundi ucuronka amahirwe yo kuja mu higanwa Tamba Bic pour la 5e édition uno mwaka demi-finale abanyagitega duhurire kuri Arizona le 24 juillet abantu mwese mukeneye kubona Franik na Nour w'inyuma ya kamera niho tuzatwibereye bari n'abarya abantu benshi twagiye turavuga abaririmbyi Kirikou nabo wenda Daboje bamuhaye contrat Daboje yazo bari muri ayo ma concert harimwo Rinoji nawe nyene harimwo n'umuririmvyikazi Mona Walda wow azoba ari muri iyo stage Rinoji Gitega azoba hari Rinoji birashobora gukunda ko atazi Gitega kubera ko ari muri tour izohera inyuma Rinoji Gitega ntazoba hari azoba ari Buraya azohera muze rero duhurire le 24 juillet igitega kuri Arizona turyoherwane dutambane hama le 7 août duhurire muri Coco Brasseur abaravyimbira kuvuga ngo bameme nico gituma voilà ndabitahuye yego muri Coco Brasseur niho hazobera finale ya Tamba Bic izoba ari concert rero ihuza abo bose twavuze hejuru harimwo aba MC nka Kabos Foreign mukunda zuba dufise n'abandi ba DJ Israel ntabahende basharakuze yakasibebe azisura y'abana ariko kabana yo yamyeho isra cool ukanyumba ntuvuge ngo ndakuvuze prix ya mbere bazotsindira imiliyoni 10 les jeunes bavuga ngo mwaramuzi mutaye gukora avec 10 millions bujiji niki kufata telefone yawe ukarunguka video ugatambuka yatsindira prix ya mbere ni 10 millions prix ya kabiri ni 5 millions prix ya gatatu ni 2 millions 500 prix ya kane ni 1 million 500 prix ya gatanu ni 1 million batanu banyu bazoja muri finale bazotsindira amafaranga hazoba n'ama concert abashaka amatike yo kwinjira tuzobabwira ingene nzobigenda mugabo mugiye ku ma platform ya Assurance Bic bariko barahacisha ibibazo ushobora gutsindira itike yimwe muri ayo ma concert akomeye akaba areje kwidoda ngura vyose inkuru niyo onye aninda gushimire cyane urakoze cyane wakoze kumaya sho kumpereza nizere ko n'ikindi gihe nashobora kandi kukuba uzonyitaba gome mugenzi wanje none cyane gose merci beaucoup merci beaucoup sadukike kuva kuna gushaka kumpera yari African TV kumushaka kwisheni yacu ndagusaba kugura subscribe asante sana